abo ukagira inkuru burya uruzi kwatsa na televiziyo ruguru ziriyo canke murinda kurenga nk'ibirometero 230 kugira ngo mushika aho ziri kumbona yagusamaze cyane akaguru kagereka ku kandi abo aka kanya wamaze no kumenya kwisiga fondote ariko mukobwa kugomba gushuha shira ibirenge hasi genda bukebuke burya mimi umukobwa ntawe umushitse mwaruno rugo nta mukozi dufise noneho nawe nturi umwana ngira wumvise icyo nshatse kuvuga burya umushitse akugendeye uramwakira ukamuzimana ariko yaraye rimwe kabiri burya ufashe isuka nawe afata iyindi mukagenda noneho uhiri uhishije je ntabivinda kujana ariko nagira ndakwisabira akazi kose ko ngaha uzuga kore je nanje mbanze nduhuke twagiye avo marque prêt go yamaye isuka mugezi ndamukunda uracicanye basi nyaruka kandi wa mukobwa ugira umugayo reka kukwega ibirenge tambuka tanguye guhimahima kare mu miryango imvururu mu babana imvururu mu miryango imvururu mu babana Urazi rero jewe nginace kudepoza kano ka dossier ariko nca ntaha ariko uko biri kose ubandanye kunsengera je ndabona yuko ivyo muri rya rugo ntivyoroshe ntana gatoya aho bigeze mbona umengo nari nkwiye gufata ingingo nkimuka nkava hajyana nkiri muzima atari uko ndakora hini zose bazokurako reka bajya abantu ntiboroshe urababari Sabas nukuri sishigikiye ko kwimuka kuko vyukuri urugamba urimo ntirusanzwe ndiko ndaraba uri karagwana atagwanira kuri tere ntabwo ashobora kugira imbaraga nk'ugwanira kuri tere kubw'ivyo rero woguma hajya kandi uri kuraraba vyukuri ikibazo cyanyu kigeze ku rundi rugero kirakomeye cyane kuko ndabona neza ko kiriko kiregerezaho Chris na mushikiwe bashobora no kuzomugirira nabi wonkere wawe bakamugirira nabi kugira iki batwara amatungo yiwe kuko kuri abatama bafise iby'isi nicobuze bamugirira nabi kubw'ivyo rero warabicizere yaguhaye ni wafise ho kumugwanira mufashe urugamba nturumutane kandi ndazi neza bizogenda neza iciza no kwabibonye ubisengera Imana nta kitazoshoboka. Ata Jo urazi yuko ubwiye ikintu gikomeye iyo umuntu amaze gutegwa na shetani nta kintu atokora bagiye abantu ko bamaze kugira itama y'amafaranga hajya nawe nkire nuko mwica bo mwica ahubwo nkuko bivuze reka ndamufasha urugamba kandi ko nsanzwe ndiko ndasenga Imana izokwihesha icubahiro mu gihe cayo nizere neza na neza yuko itazoreka kutugwanirira umunsi uri zina imigambi ya seki biziteye kurukebe n'umurango babona hanyuma urazi ko nsanzwe ndi mu gikogwa nsanzwe ndi faible ariko akazi kose je nagatunganije neza kujya atakintu na kimwe gishobora kononekara je ngira nce ntaha mbandaniriza amasengesho muhira l'essentiel nuko ibintu byose biri bien coordonné nta kintu na kimwe novuga yuko gishobora kugaragara nk'agahaze rero wewe ibisigaye turaza kuvugana hari nzagira ikintu na kimwe kinkenera noneho wombwira
kandi ibikorwa nakubwiye ko utunganya nawe nizere yuko ubitunganya ku mwanya bikagenda neza. Gira nceca kwa patron oncle ndamubwire yuko ngira ntahe kandi nibaza ko atantamba niko ibikorwa byose byatunganijwe. Nukuri ndabikora kandi ndabikorodona neza uko mwabitunganije. Hanyuma byukuri mubandanye gusenga nanje ndi ku mavi ndagusengera kandi Imana ni mutananirwa. Isawa naje ngira ncengende. Chris, ça va? Umeze neza? Kutavuga habaye iki? Akazi kariko kagenda neza? Yego n'amahoro. None nkuyashakika imbere yanje. Umva, kirazira kuba chef wanje. Mimi uzikuzi guteka da Jene nzi ko hari ya ruguru abantu baho mu guteka bateka ibifungurwa zaho byo hovyo zarupiga piga ariko nukuri urabizi Mimi habwo ndaguha inkuru urazi uko twigeze kwenda mu rubanza ruguru tukasanga batetse inyama bakaziteka mu amamesa atanahiye mubizi ceke urazi kugira ukure y'inyama warondeza nk'uworondeza aronderesha igera ahiga ifi ni kuri kw'Imana nomenga nukuroba inyama wayijye uyirobeye ariko ho nukuri Imana urabishoboye kwera ahubwo Mimi ni waheza kumesa ucuza ndakoreka akantu ufasha nako ndakubwira ntiwumve nibiki sibambwira gira ningo gucuza mbega mana jewe nacumuye iki hamwe nuko bimfuvyi ubu nyene anko yanzanye hano ngo mbe umucakara agasuzuguro nk'aka nzogakizwa n'iki mana gira ico ukoze kuko ndarusha mbona notuma nisubirira ruguru nkagorwa n'ivyari bingoye
hama narinje gusaba uruhusha nari nifuza kuja kuruhuka numva mfise faiblesse ariko kubijanye n'akazi byose nabitunganije kandi bimeze neza. Saba uraraba neza ko atari uburuhe kuko amasengesho wa mama kuko gusenga ni byiza ariko ntusenge uherayo usenge ukoresheje ubwenge nkuko mubivuze umugani wa wundi ngo dukora dusenga dukora. Ibikorwa by'umubiri ni byiza kubikora kandi n'ibikorwa by'impwemu canke ibikorwa byo gusenga navyo ni byiza kubikora, gusa kimwe gitegerezwa gukorwa mu mwanya wacu. Rero nibaza yuko murabona mu bijanye n'akazi ibikorwa byose ko ndabitunganya neza atagikorwa na kimwe kigera gicererwa, kandi nibaza yuko no muri societe nta muntu numwe yonyidogera. Rero gusenga navyo n'ubuzima umuntu abikora ariko akabikora azi yuko yatunganije n'ibikorwa by'akazi. Ni nayo mpamvu ntashimye kwirirwa muhira ngo nduhuke, abanje kuza hano ku kazi kugira ngo mbone ko buri kimwe cyose gitonze mu mwanya wacu. Okay. Nacho mpagiriza ndazi kuri umukozi mwiza. Gusenga ni vyiza. Ahubwo nanje Imana mwakurikiye. Musuri izina. Zo gukurikira njana nanje gusenga. Murakoze cyane ngiye ijambo ryoshe nta mugisha rutu. Hama kuri je bazahora amahirwe. Igihe cyose muzokwifuza ko tujana. Jewe ndi tayari. Sawa. Okay, murakoze rero hama mugire n'umunsi mwiza. Uruhuke neza. Murakoze. Okay. Mama King, uribuka cyagihe uheruka kunani nakubwiye ko umuti wa King Sabas uri kuziko. Ivyabaye rero ntavyutse. Reka shatwe na Chris. Tuje ngaho dukoroga ivyaye. Dushiremwe akantu. Kubera King Sabas arakunda icyayi cyane. Chris ashaje kumuhamagara. Hewe yaraje. Hagiye natuye agatasi. Acavuga ngo yo ngo ndibutse ko ndi muri jeune. Aho rero amasengesho yiwe yatanguye. Ngo kandi ngo ya 3 jours. Mama King nahatse gusara. Ugira umbwira gusigaye muri babagore basigaye baja mu miti. Mama ndi. Ivyo bintu nawe waravyubahutse. Sa? Nawe yaratomboye. Nimba niwe nyina asigaye aja mu bapfumu. Nimba ari yamana yiwe irigwa araborogera ntumbaze. Yaratomboye wa mukobwa. Ariko Mama King ndakubwire umubabaro ufise. W'ibintu vyanje biri kubera twagwa n'ibisiga kubera urya muhungu. Abeho mbere. Yesu Kristo. Ubu wahise mwizo nzira. Mama andi. Wahise mwizo nzira. Zo gukora amaraso kubera ibintu vye. Ni King Sabas n'umuneve w'umugabo wanje. Karibu. Ego. Abo karibu mwera. Murakoze cyane. Mwisange. Ego murakoze. Sawa rero. Ego. Kaze. Murakoze. Hewe n'uyu N'amakoti yararamitse nguyo asize company yugaye. Mbega urazi yuko bwi Chris bwose ataye hanze yugaye company. Iryo terambere izoshika yeka Mama King. amubonye ari umusore. Eka umviriza Mama King twumvikana. Ivyo bisho vyawe ndavyanse. Singuje ntagiye gukomera induru mu vyumba mwagiye gusenga. Sindi nga uraza kumbwira. Aza guturenza induru turi nga. Mama ndi nzokubwire gushika ryari. Genda buke. Ikikwereka ko ataya akazi n'igiki. Wose ngakimcho kazi bagiye gutunga. Aya masaha none wayabonye? Cyangwa muri sasi. Ntasubirayo nese ndiga. Erega subwa mbere Mama King. Ibintu byose byoroshe. Impanuro yanje je no biracari yayindi.
ntiwibaze ko ndahava rekera inshingano umushinga ntayo wawe udashaka kwikwegera ikara mu gashamba amwe yo hewe ahubwo nta mukozi ari ngaha hafi ndamutuma amayinite hamagara uwo muhungu wanyu nyene aba ariwe ntuma amayinite King Saba ngwa hano hewe nzanira amayinite ya 10,000 Okay, ngura carte cyangwa transfer. sinkunda ikarata telefone yanje irangura kwinjiza ikarata nshaka amayinite Okay, ngomba nimero zanyu rero. oya genda ugire transfert kuri telefone yawe ku nimero yawe jewe uraza kuyandungikira ucishije ku nimero yawe Ah, okay. Nta kibazo. ntiwabonye none wabibonye ko yamaze no kwihindura mbega ivyo wabibonye womoye yamaze kwihindura ngo ntasubira kukaza ahajya bwiye Chris buguma bwanamye hajyanye ahashakiye aragenda uruhungu rurandiye mama King ubu aho ubona abantu bihanganye nkanje ni bake ugira wowe ivyo uri kuravuga ngo yageze ubaza ko bivuga ubana n'ugo ruhungu Chris wanje ari karabuyabuya hariya nawe ari karaza yihindura ahashakiye aragenda kubugururira ariko ndakubwire ace hasi nce hejuru jewe uyo tuzokwihurira yongaya jewe nubu impanuro yanje iracari yayindi ibintu vyose bitware bukebuke ufatwe n'ibishobisho itonde kwanza ubanze utuze niho uzomenya solution kwiye gutorera ibibazo vyawe kugabanya pressure s'il vous plaît Kasha mama King ndabe ko Joseph yahishije nasumye agakeko ngendo kare yo no musio ego prom emisi myeshamwe nzogaruka usubire Byakunze n'uyirungikire rero. Ndakubarira natoye nimero yawe ndagukeneye ejo vyihuta nzogutelefona kugira ngo duhurira kandi ubihange muri mu rugo
ube hange muri runo rugo bagufitiye inama zitari nziza na gatoya ejo zo gutelefona genda nawe mugambo magishe yadufunguye mbega shaka programme irahindutse no musi wo burangandagura burya nagakoliye shaka kurungikira mama wanje uyu muntu burya naje ngaha twavuganye muga twishinze inkuru ambwiye ko andindiriye 5 minutes oya nimba ufise ibitoro bashugaruka sha mama kingi agakeke kanje ukabike nintagaruka n'undi munsi ikomanda yaje izoguma ari umukeke we mikeke ipfa rimwe nta kibazo sha ego Amahoro. Mahoro Josh. Ni sawa. Ni sawa, wiriwe neza? Yego namwe. Turashima. Iva nuko je ndarusha ndagusabye ndeke nje kuryama gatoya nduhuke. Urarushe wakoze iki? Wiri urarima iki? Reka imitego. Ahubwo shakira aka gasokozo buranyagaza mu mutwe. Ni muri wewe nashize ivyizigiro vyanje, ni wewe niteze kwinyishu, kumwe umushumba hanga amaso sebuja, kumwicore kihanga amaso inabuja, nanje niwe mpanze amaso, gitandara c'Imana ndaguhungiye ko, vyizigiro vyanje wowe ntuhemuka, amahoro niwe uyatanga, umunezero uri soko yao, nkamumbera ubwugamo, shaka umbera ubwugamo. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane kandi nguhaye icyubahiro, ntawe usa nawe kandi ntawe wanye nawe, ndakwifuza ndagukeneye mu benyi umfata ukuboko ushoboze, ngwanirire uneshereze, ni wewe mpanze amaso, kumwe umushumba hanga amaso sebuja, incore kigahanga amaso inabuja, niwe mfise nta wundi, niwe nizigiye nta wundi, ngwino umbere ukuga, ngwino ushigikire
ngwino ufate ukuboko ngwino undamire ngwino ubane nanje emera mbona ubwiza bwawe emera mbona ikiganza cyawe mu izina rya Yesu. Mimi kumenga ntafunguye kandi ibyo burya byuzuye ngano mu nzu kandi nabaje na Yvette ambwira ngo wigumuye ngo ntushaka gufungura mbwiza ukuri habaye iki? Joshua na Chumba ushobora kuba witwa inzara na Yvette ko Yvette ndamunsi. Akira ufungure. Akira amafaranga makeya urifashisha. Ndazi ko ibyo ngaha bitoroshe. Joshua kurumbereye nka marayika ngo umutima we mu office Imana ugwezagirire cyane. Nibisanzwe mwiza ariko urakoze gushima. Amugira akayabago. Murakoze. Sa? Joshua, uvuye mu cyumba kwa Mimi gukora iki? Ubu rero ushaka niyumvishe ko mpangishije umugabo n'umugore mu nzu yanje. Gezaho izo mvururu, gezaho izo mvururu.